utanga ukamwiza abagabo ntibagirirwa muravana kubwiye ko yahaze yagera hanze akabona inkoni ifunduru yagakubitamwe amaboko akabijyana n'akayabago jewe abagabo baranyobeye nugusenga gusa nta kindi kintu cyo gukiziye intambara urimo ariko kandi vyongeye wisuzume uburyo umuhikazi yatashe uburyo wifata canke uburyo wiyambika iyo muri hano muri babiri aho usanga ari cyankene gudakora sinzi ariko wewe wiyizi taratazashaka kugwanira urugo rwawe erega naho ndo kugutsindira intambara Tiana, mbwira ukuri imbere ya vyose. Uramaze kwica umuntu? Ibintu umugabo wawe yavuze nivyo cyangwa sivyo? Tiana, twavuganye ivyo ari byo biganiro vya nyuma tugiye kugiranira. Ndakeka twobwizanye ukuri hama tukaja gutunganya imiryango yacu tumenanye neza. Chris, warigeze kugira icyumviro cyo kumenya amaguru nasigaye mu nyuma hagiye. Wabase umutima wawe warigeze ukubwira. Wibaze ku makuba nasigayemo. Ko twatandukanye mvise inda yawe. Tukaba twongeye guhura ata mwana afise. Kutarigera umbazi umwana wawe. Wampamagaye umbwira iby'umwana wavyariye? Okay, sawa. Nimba umugabo wawe atamushaka mu mwanya ngende uvugane n'umugore wanje. Ndabizi ntazovyanka. Umugore wanje n'umunyamahoro. Ariko uzocuja kure aho tutazosubira guhura. Chris, indawe yarapfuye. Kandi sinitege kongera kubura nkunda. Nkuko nabuze umwana wanje. Niteguye gukora ibishoka byose. Ngira ngo nigere urukundo rwawe. Ndakeneye ko tubara ngo twabisezeranye. Kandi vugisha tuba nkunda umwana. Kuko afise uburyo nabipanze. Chris, umugabo wanje ashaka kukwica. Icyo naguhamagariye rero nuko turokesha. Tuje kure hatazokubona. Wa mugore we, ndakeka wasaze. Jewe rero sinahujije n'ibisazi vyawe. Nitwongera guhura nzokwivuna nk'umwasi. Reka kubeshera umugabo wawe. Umugabo wawe n'umwana mwiza yarambabariye kandi rijya kosa sinzosubira kurikora. Kuva uno mwanya ngomba futi nomero yawe mitenda kubloka. Chris, nanka umuntu akinira ku buzima bw'umuryango wanje. Nongera kunkinirako nzocira kwica. Uzi n'amakuru hajya mwahoberanye ijya nyuma
kuko nari namaze kumenya ko muguma mutelefonana. Niyo mpamvu namuteguriye igihano kimukwiriye. Wewe iki cyumba uzosubira kugisohoka mwari kugiye guhambara igihabara ryawe. Namaze kumugenera urupfu rumukwiriye. Wewe urarindiriye ngaha. Niyamara gupfa uzoca widegemvye. Utwatandukanye mvise inda yawe tukaba twongeye guhura ata mwana afise utarigera umbaza uyu mwana wawe ari. Mugabo nkunda mbwiza ukuri hoba hari umukobwa wakunze akaba ariko aragomba kugufatirana mu rukundo rwawe. Je turazinanye iminsi tumaranye urazi neza ko atakintu kimwe ushobora kumpisha. Mu maso hawe shobora kuharaba nkasoma biri mu mutima wawe ngitabo cuguruye. My king, ndakwinginze ntumishe. Niteguye guheba icyo arico cose ku bwawe. Urukundo si ukuryama, urukundo si ukubohana, urukundo si ugufata ugafunga umutima w'umuntu. Urukundo ni ukumva worekura ico ukunda kubw'umunezero w'ukunda. Rero nditeguye gukora ico kenekwa cose kugira ngo simbone mu maso hawe huzuye ukwiyagiriza no kwicuza. Mukunzi mbwira iyo ntambara tuyigwanana basi bikore kubw'umwana wacu kaje. My love, niteguye kukubwira buri kimwe nubwo cyo bari kinini kirura. Ndi tayari kwirengera ingaruka y'ibyo nzokubwira. Ariko sheri, reka byose tuzobivuga n'ejo mvuye ku kazi. Byiza umvura tworyama ariko umenye ko wewe ari we vyishimo byanje, niwe mahoro yanje. Oui, entrez.
Bose urabona mwishurwe rya 50,000 cyembona rya 30,000 arico kimwe umva na cyangwa ishurwe rya 30,000. Aha, merci beaucoup. Inomero zanje urazibuka? Yego. Genda ngurire ama inite ya 10,000 hama yasigaye uco yagumana. Uraza kuyampa mu fana. Sakoze. Urazi boss. Ujya mugabo avoka kazi hakiri kare cyane. Imisi yose saa moya z'ijoro zigera yamaze kugera mu rugo iwiwe. Donc urumva ko abantu baba bakiri benshi mu barabara barengana. Biragoye kugira ngo umuntu amutegere ahamwicira. Ahubwo reka twigukungere twe muteka agatego akadusanga twebwe aho twomwicira. Yeah. Juna nagerageje kumukubita ikiwani. Namwandikiye nkurije telefone y'umugore wanje. Namwandikira ndamusaba ko toshobora kubonana. Kuko nashaka ko ahantu twohurira ariho namwe mwoca muza kumutegerera. Hako yanyitukiye ivyo bitutsi. Makanda kumumura amatwi. Habongira ari yamaze kumenya ko ari je ndiko ndamugerageza. Boss, wandanga hari toilette. Yeah. Ngoche bujuju yiwa. Urazi rero boss. Reka tumwicira muhire wiwe. Umugore we ntimukorana. Yeah. Reka woze kumuhamagara umubwire ko umukeneye. Uyo mwanya umuhamagaye twebwe ci tugenda muhiri wiwe abariho cya tumutsinda. Umugore ni yamara gutaha asanga yamaze gupfa. Wow. Cyo mviro nico. Uza ahubwo reka ubunyene cimamagara umugore wiwe. Ndamusabe rendez-vous. Ndamubwire twicarane tuganire. Muri uwo mwanya nzo ndiko ndavugana nawe. Namwe uzo yamuhejeje action kuyikora. Muraza kuca mubwira. Telefone yiwe irazimije. Bashaka turabigenza gute? Wa mugore we uri jini cyane. Kiya cyo mugisotse mu gute? Sinye ko ko ndi Jane. Rekiraho rero imigambi yo gushaka kwica umukunzi wanje. Washano. Ubu tanguye kwigira surivu. Ubu nyene ndafuze. Subira mu cumani. Oh. Oh. Naje mi telefone yawe. Mbara message mwe ko muravugana nawe. Umviriza wacu. Mwebwe igikorwa mufise no kwica Chris gusa. Umugore we ni mu mukoreko. Ujya je naco dupfa. Naciye mfata discussion zose mwe ko muravugana. Ndazibika. Ubushatse nabatanga kuri polisi.
ariko kubera ko nari mfise umugambi wo kwihorera kwanyiciye umwana wanje ndagutwaye mu gasho ntuvyonyorera kukwica nico tumwe naciye mvugana n'abakozi bawe ndabagura bo bahaye udufaranga dukeya ko bashaka kwikurako umwansi gusa ariko je ndabahaye ubutunzi bwinshi mubwo datansigiye kugira ngo bashobore kunyicira uwampemukiye akaba ashaka no kunyicira umukunzi wanje urumva ko ari ikintu nategereza gutsinda burya avuze ngo ndi Jane ahubwo wasabye ngo umwereke muri toilette ntiyaraje muri toilette yaraje kunyugururira wapanga nanje mpanga sha uzi n'amakuru rero muza mubaye abantu aba babiri mupfuye mubanje kumenyesha urupfu muzopfa uwa mbere ni Yesu yarasanga azi ko azofugwa ku musaraba nawe reka ndakubwira uguza gupfa nza kugufunga impwemu makazi zikuyiciye biza kwita ko wafiriye mu itiro ejo mu gatondo nzinduka ndira vuga ko urukundo rwanje twajyanye rukomeye ariko nazinze usanga yapfuye yateye agahinda cyane numva n'agahinda kamfashe Chura! Akira rino shugwe kirizi cyanje rikwibutsa umunsi wa mbere unyemerera kutubana ko twasezeranye kubabariranira. Iyi niyo nzira mbonye yo gusaba imbabazi. Sivyo Chris. Ibi bintu sivyo Chris. Iyo umugore wa murakaje bisaba ko musaba imbabazi. Uri romantike cyane birenze.
ariko kandi vyongeye wisuzume uburyo umuha ikazi yatashe, uburyo wifata canke uburyo wiyambika iyo muri hano muri babiri. Aho usanga ari cyankene gudakora. Sinzi ariko wewe wiyizi taratazashaka kugwanira urugo rwawe. Erega ntaho ndo kugutsindira iyi ntambara. Okay, Vanessa, wabishobora. Wabishobora. Kari umugabo mwiza. Reka ndagukora ibirato. Wabikweli, ibintu vyake si vyanje. Mugore wanje mwiza, naraguhemukiye. Fukanye imbere yawe ndagushaka kimbabazi. Sinzongera guhemuka ndakurahiye. Wow, welcome my love. Papi, istira ni katse. Sheri, fungura. Gira iPhone. Fungura ndagusavye. Ibi bintu barabibwira abagabo kweli. Mbura kubibwira Katya wanje. Ibintu vyo gutanga Kiana fise uzabishobora kweli.